Ndi muri bamwe bavuzwe baravuze ko bazomena amakamera yiwanje Isaac wewe yego ngo tuzoyamena ngo tuzogira iki ngo kora ngo ndi umunyarwandakazi uravyumva bakari iyo mbonye umuntu ari karamvuga ngo ndi umurundi karanja mani karanja kuvuga ngo ndi umunyarwandakazi ukacibivuga nkaho menga ushaka gutera urwanko mu bantu ngo banyanke ukora ngo ndi umunyarwandakazi ese ubwo n'ubwenge Simbizi wasema Vuma mwaramucanganiye nico utaragira kure umvisha audio ya Simbizi bavuze ngo niwe ngo twakorani mwaramucanganiye Oya mu bisanzwe franchement wewe warahagaze narakunze ingene wahagaze warabaye nk'umujournaliste vraiment yego kubera nta muntu wigeze uhengamira wigeze ntamwe gusa ngene abarundi uraza Niyavuze abarundi bagiri Reka nifatire microphone akantu areka Simbizi yavuze yasiguye ati ozi ivyo byose sabirumvikana ariko pole raba ugabanya inzara iri mu baririmvye none pole no ugabanya inzara iri mu baririmvye ese batanga amafaranga gutanga amafaranga Simbizi arabitse nawe ndanamwemera vraiment ariko ndamwemera afise influence yiwe mugabo nawe nyene yahavuye hagabonye ko influence yiwe ifu ko ayitwara amenye d'abord abantu influence abariho ayadressa ko Isaac TV Ego yo amore imana bane namwe by the way mumbabarira na kansolite kari kabaye rumva rero utangura igano na ozi nuko bigenda rumva igano byo byose bitangura na mansolite ndastanguye kubaramutsa abakunzi ba Isaac TV amahoro imana bane namwe amva mukagira merci beaucoup kuri mwese mukunda ibiganiro byacu kuri mwese muguma mudushikira kuri mwese muguma mudahengeshanya guhanahana ibiganiro byacu aho mva mukagira murashobora kwibaza ati no munsi ni gute Isaac urihe uri mu biki hewe ha nahisemo kumurondera Ozi amenyere kunkoresha jemerwa kumukoresha Ozi ikiganiro umwaka uraheze imyaka ibiri iraheze rero ndabarahiye Ozi ntihari bwabe ukumumubona yari yonze Ozi reka ngiruko ni sawa bonjour bon après-midi ndabaramutse gose mwe ndamusaba ramutsa ndamusaba yampi abakunzi ba Isaac TV nari nkumbe nanje kuja kuri Isaac TV bon si je kusaganje Isaac yari muri pause café ariko pause café yaheze agarutse mu bikorwa donc c'est normal ko dushaka gukorana kandi je nari muri pause yose yego okay bon ndikuvuga kuri Isaac TV okay sawa sino yari muri DJ Classic FM ibindi bikorwa byarabandanya okay ni sawa Ozi uri mu bantu bako baraheza neza umwaka tubivuga uko uri mu bantu bako baraheza neza umwaka canke hari utuntu ubona umenga umwaka wihuse guhera canke hari ibintu hari hageze guhera andi kuvuga kuri wewe urabona neza ko bo nta kundi nyine ariko hari ibintu bitari bwakore oya vraiment mwaka uheze hageze kuhera kuri hose ego nukuri ndikomeza umwaka neza bien sûr natangiye umwaka neza narawusengeye bwitangura ndibuka muri 2021 mu mpera z'umwana naho ramvuga ngo ndakumbuye 2022 abantu bagatwenga kavuga uyu muntu akumbura gute umwaka atarashika mu gute mugabo wowe ubona mu bitangaza je ndakijije turizera ko ikintu waturishije akamwa kiwawe kirabacu je rero natuye ko 2022 izombere umwaka mwiza kandi niko byagenze wambere umwaka mwiza watanguranye ibibazo tugorana nyene tuza warabonye abantu kibintu ku marezo sosio mukwane hani mukwambere ku mwaka ntugire ngo menga niva mugani kera ni mu ntango z'umwaka bariko baragutuka Ego bagutuka ibiki nyibutse oya nyibutsa ntunavyibuke ndavyibagiye hari habaye ikiwe amataka nyene y'umuntu yengentaka ko ibintu nyene bishisha biboze ariko biga nibaza ko hari ibintu nyene biza kugira ngo bice intege umuntu yumva nyene uvuga ati none ko ntango y'umwaka abantu banyataka tacho ndabagize umwaka uzohera gute mugabo je cyo nizera nuko gucika intege bya n'ishwa y'umuntu swat uracika intege swat urabandanya kuko uvuga ati
iyi ni ibintu bishaka kugira binsamaze sinkore ibyo napanze gukora umwaka canke sinze nshike ku byo jewe numva nasengeye umwaka ko bizombako rero naravyihojeje hanyuma impezagira Imana ko bayimpangiye irankurikirana mwaka narawusengeye Isaac narawusengeye kandi nukuri ngira n'abandi bantu meruka kumva warigeze no kumbwira ngo nguri mafungo ndahazi Check sense ko uzafunga we. Kweli? Oya nyene, numara nzi ko ukunda kurya nyene wama. Je ibintu byanze ndabitanguza Imana imbere. Wow. Byose ni byiza sha. Imana ndayibwira ati Imana je shabugira ibintu nshaka bimeze bigenda ukuntu rero nshaka ubuje imbere hama ungide untambukira imbere. Comme ça menye inzira yo gucamo. Okay. Umwaka vraiment no kwindashima Imana cyane nararushe cyane c'est vrai. Narakoze gose nararushe ariko n'umwaka wavyariyemo kibondo ca kabiri umwaka Imana yankozageje mu mwana wanje wa kabiri Imana yarampizagiye umwaka nta kintu wari ukeneye kitabaye muri uno mwaka wose byose bisa nk'ivyabaye byose okay voilà merci urumva yuko Ozi ari umunyamahigwe tubivuga uko Ozi ni umunyamahigwe tubivuga uko warayavukanye sawa papa ni warabimbwira papa ni yakubwiye yuko arambwira kumwisha nayivukanye okay sawa Ozi rero Ozi erakoze afise histoire ndende by the way afise ibintu byinshi yagiye aracamo afise background ndende afise ibintu byinshi umuntu abantu benshi bashaka kumwigako wanashima ndibuka mboneza kwishikako mu rugendo rwawe uri Dubai muri vlog wakoze wagira asigurira abantu ati nukuri jewe hemwe ci Siren Vibes ndayitanguranye 100,000 abantu bibaza ngo ni blague c'est vrai voilà witanguranye 100,000 comment reka basi ndabasigurira natanguye mfise 100,000 by'amafaranga y'amarundi amafaranga y'ibihumbi sindavyibuka vyo nibuka hama hagiye inyuma ya kamera hariho Alenova aravyibuka aravyibuka ayo mafaranga naguze nk'ibintu bibiri bitatu naguzemo carte mémoire ya 32 GB urazi ngene ngana 32 GB kora ikiganiro kimwe 32 GB naho ngene cha 5 minutes naguze carte mémoire nayiguze 30,000 naho ngene n'abagenzi bamfasha kuri sense ngo bigurirwa hehe nabigira abagenzi bakamfa 30 ya 30,000 cangura microphone ya 55,000 igiye rutsinga cangura abaye 85,000 hasigaye 15,000 cangura kada kaboro ko gushaka logo ngahanye kagugwa ngahe 20,000 urumva ico gimenga kagari kuri 15,000 kari kuri 15,000 Chashira umugenzi lako atokora n'amafaranga namuhaye atokora ashira umugenzi kandi Sanchez baramuzi yari cameraman wanje ndamuha turacari kumwe okay arankora barashira ko loko ndatangura natangiye gutera ufite microphone na carte yo gusa abagenzi nabambwira abantu atubiga ubiga umuntu agirwa n'abantu kandi abantu nibo bazana ibintu jewe mana abantu babatumye ntangura barantizana waragenda nyine ugasanga umuntu afite kamera na micro sintiza micro narabasaba hakiri kare nafise umugenzi wanje twabana muri quartier muhira yaba hepfo yarafise machine niyo aditize machine gukora montage kudutiza for free mwumve ngo ni for free kwa gusa yarafise MacBook tukagenda tugakora montage amakamera naho ni Biggie yantiza Biggie Black TV Biggie twaravugana imisatakoze akantiza kamera ha kwitaga flash acha muri biganiro bitanu ku munsi yo ugatawaru washa ibiganiro by'indwi yose nabikora umunsi umwe ama déplacement yarangora bien sûr yarangora kubera ko niyo ni general ha déplacement za twese nanje mu cameraman ni kwamva twakora kamera yakura heyo bon vyarizana ko nyene tu hari izaka nabwo ko umuntu agwa n'abantu hari abantu bari barambuze ugati buri mu biki ntabwo aje gutangura televiziyo wanje mugabo nyene uburyo ntiburankundira bwa nkunda nzotanga ubwo ateka tuguhe 100 ubura gutangura ibihumbi sasenkani bamwe baravuga ngo ba diaspora ngo baduterera barahari bitwo bari baduterera ka telefone aho twara kubuze uri mu biki twako twakora ibiganiro vya mbwa ntukikubona avuga ati jewe ndiko ndiga gutangura vyiwanje ugasanga umuntu aragutereye $100 mutanazinanye urumva ntambaye amahera niyo nacambika ndakoresha ama déplacement mu gufungura
haragira après ntangura gukota kamera ko nteye kwa magutiza imisi siko cyane umuntu ndahavuma kugorana mavuga ati at least basi niba wayimpaye basi fuma ndaguhama care y'abadimire abafamily bavuga ati nayikosi ndayikora mvuga ati nta stress nuwa ntije afuma nutwo duke hama uko nyene nje naguze kamera maze umwaka wose nkunda kota kamera naguze kamera yanje ya mbere umwaka wose kandi ikintu yawe wayitangwe A0 iga Silent Vibes A0 zero abone zero abone ugeze ku bihumbi 75,000 ni nka Isaac TV yatanguye kuri 0 subscribers wayitanguye yitwa indi zina no yari zero yari gwanje nyine yatanguye kuri zero umugabo yari yitwa indi zina twarakoranye yari televiziyo yiwe dukorana muri Bujahid agashaka agakora ama voix mu Kiswahili voilà ozi murumva ko urugendo rwari rurerure turacari mu mwaka wawe twarabonye urukura hakaza abakozi ariko munyuma baragenda tanguranye kabosi vuba mwo mwasezeranye neza ariko bava kabosi megari abandi nta wundi ni kabosi okay kabosi ego mishu ndibaza mishu miracle mishu murashwa nawe niyo makuru numvise nivyo bavuga uramubaza mishu cyangwa amakuru nyayo yabaza jewe cyangwa kabaza kayabaza mishu wewe none habaye turi mu mwaka wawe shaka muri Silent Vibes n'umwaka wayo bon nitwashwanye mishu umuntu wose burya akora mishu n'umuntu akuze no mu mama afise ama vision yiwe umuntu murakorana ni nkuko nanje navuye muri budget tudashwanye ntarakora hana bavuga ati harageze ko nevoriwa mishu twavanye agiye gukora mu televiziyo mu Rwanda sinimbuka yariyo yego hama mu maragaruka naho nyana arasura aragaruka après naho nyana acija gukora televiziyo yindi urumva namashayi umuntu muravuga ati je nshaka kwevuriwa swati je maybe ko namuha amafaranga make tangana nayo ahandi bamuha kandi niduhayiwe ko umuntu arakora avuga ati jewe fisi ikintu nshaka gushikako mfise amatarget yiwanje shaka kumbwira amafaranga ya mbere uzaronse kuri YouTube turacari muri Silent Vibes nyene n'umwaka wayo amafaranga ya mbere waronse muri YouTube wozo yakoze iki nimba uvyibuka dufaranga twa mbere ko je ndibuka je waguze kamera warose menshi afeti ni kwa kuntu sinzi ko ariko navyagenda YouTube hari amafaranga yarajako mugabo bidakunda yakura haguma ndabubona buja amafaranga bayakura ko gute rero après bamaze ku configure vyose na ni menga nitusi yabingiri bari baheje ku configure vyose ego yagira menga ma 700 euro wow kora bwari amezi mesi bweda buraja kubuja igihe kinini vraiment rero handi ngene bavuga ngene buri bikabukibika uzerose waravyemeye ko ari yukwe nari mfise indoto yo kugira kamera yiwanje isake nari ndushe vraiment ndushe gukota kamera handi ujya mukavuga none mana none kurana nkasaba ya gukota kamera nazo bigenda gute urumvuga ati jewe sije nzobona ndaronse kamera yiwanje voilà tugaruke mu bakozi abakozi akazi nivyagutera ubwoba simbega nzobahemba gute amera ko bahemba zova he maresi nijoro ibintu ndiko nditamo nibiki ntabwo babintera nubu deja ndakorana ndahakaza abantu bikanka tukavana hari abagenda baramvuga nabi hari abo bashaka bikamizo nkuru heje bwo ngo bavanye nabi ivyo bashaka kudekuraje umuntu wese avuga ati none ngumadabaha akadini platform yiwe ndashaka kubima akadini winyuma akabosi arabandi arabandi wa Davina na Biri yaragiye na Krista yego nyine bakagenda tutazi n'icabatwara cyangwa ugasanga barafatira n'ibindi bintu n'amatwa yabo donc birasanzwe rero ibyo bintu bagenda baravuga après barashaka guca intege umuntu mugabo jewe ikintu nizera nuko i-platform ya Silent Vibes ni platform nini ishobora guteza umuntu imbere wowe urashobora kuza atana amafaranga arashobora ariko mugabo platform yonyine irashobora gutuma wowe ashobora gutuma utera imbere kandi amafaranga agenda guha yiwanje wowe nyine kwera ukuntu ukora twese nitwazijyamo inoti tuzikora kandi atari amafaranga boss ariko aragu urumva ududiri tutwa pembeni umva ni platform nziza ishobora gutungisha umuntu ariko amafaranga twe tubahanira kuri ntiyo batungisha oya mugabo uri umuntu cy'ubwenge urashobora d'abord uramenyekana umenyekanye naho urumva ko bizana n'utundi tutudiri tuza ku ruhande abantu barakumenya bakaza barakudiri dufashe kino kintu dufashe iki inye kwasa kuri ngo dupfanga two ku ruhande dushobora gutungisha utarinze kugira
Okay. Hama rero Ozi turagiye rero turacyari mu mwaka wawe tukwakwanye tuwutware n'ingoga tuwihutishe umwaka ushaka gusa n'urangira Ozi kwanza bari urakunda kunyegeza ibintu vyawe twakangutse ibintu byose tubibona duhere kuri aho Siren Vibes korera tumenyereye amativyo online menshi yeriko representa no ndibuka rinda ndakwereke none Fani DJ Fani natwese ahagira korera Landry promoter natwese ahakorera igira korera apana je ari conference nagirije ngo ngena ndabereka aho ngira ngo none ivyo birasanzwe kandi yari kera by the way conference de bebe y'imodoka sawa Ozi rero kubera iki utakoze conference de presse yo gupresenta ati yemwe murabona abafana banje iterambere mwamwe ntegeje shashira no kuri riduka wanashima niduka ngiryo uragyuguruye nyene tu facilement nyene tu pum ngiryo rirabaye umenga nta mamedi ushaka umenga na publicité ushaka ndashaka nandi ndafise mede deja mugabo chakumenya impamvu utakunda gukora ibi bintu uratinya dépense bira ku dépense no conférence de presse nta na 500 millions ntwa kwada mwe n'abagenzi ndabahamagara mukaza mukabwira mugabo je trouve que hataragera ko ngira ibintu bininiya we ibintu byawe byose ubuntu mengana bito iduka ni bon en tout cas sigi kugira conférence de presse sigi kugira conférence de presse vraiment oya mugabo inshallah ni natera imbere gose nivyaza nzohigira kugira ati nimuze murabe rega harabavye ibintu birakaze mugabo jewe sinkunda kugendeza ibintu hejuru oya vraiment umuntu afite ibirenge biri hasi umuntu atwara ibintu gahoro kandi ndumuntu nivyashika bizoshika ego kandi umuntu yerekana ibintu bikene ko vyerekana bidakene ntavyo nerekana urugendo rwawe muri Dubai fye uragiye nizo ari bikene kunda vyerekana nagize vlog basi naravyerekanye après mugabo genre ngo ndashushe ko ngo ndagiye mu ndege ngo ndagiye Dubai ngo nyene ngo shuhe vyaranse okay deja nyene bano vumenga sinzi ibintu ndimwo urumva nerekana ibintu kene bikene ko nerekana nikomeze nerekana ibintu ko nerekana bidakene nyene bari ivyo wanje nyene n'abantu banje bo hafi okay sawa turagiye rero turacye mu mwaka nyene tuve mu mwaka wa Siren ngenda bivanga mwaka wa Siren Vibes mu mwaka wa Ozi turiko turasozera umwaka wa Ozi rero harabaye udu challenge ibijya uri kuravuga nawe waranze kubikorako n'urukundo gwara ku challenge yinze ndavyibuka urukundo nigigeza gutera stress kwe vy'inkundo barigeze kuvuga ibijamo vyinshi vyawe n'umukunzi wawe none ababivuze nje rabivuze none ndiko ndavuga byarabaye byaravuzwe ivyo bavuga abantu wewe nta umuco wayo nta stress bigeze ucamo nabandi ko ndabira nka twenga nta stress bigeze ucamo okay manshimwe turagiye rero haro ni inkuru nigeze kumva ati uyu mwaka nuhera uzatagize mariage kubadida kabisa narabibonye mbere kwa ndewe ndanibuke sinkuno nabibonye teka ntavyogeze nizira giyimana nabibonye nukuri kw'Imana Ozi son kwanza mega byari bivumye n'ikijya gihewe na Alpha kwa urashima mushaka kuvyara ibintu nk'ivyo byakibihirira byari byo mbatari atari byo je iyo nkuru ntayo numvise yarancitse hama hari inkuru zanje watko hari inkuru zanje zawadinshaka nkazimenya ntose bazimenya kandi ari ivyo wanje navuga none kuri ibintu bintu hari tukari nimenga n'ivyo wanje donc mariage nta mwanya ukora bitakorera Ntiharage? Okay, voilà. Okay, turagarutse muri Siren Vibes. Siren Vibes rero uratangiye rero kugira umurongo. Urafashe umurongo, ibiganiro byawe urabikoze. Urafise ingene ibiganiro byawe umaze kubikadra. Turafise ingene tubona ibiganiro byawe Ozi. N'amadeba. Siren Vibes yanjistra muri Sense. Ni media bon. Irarishije muri Sense. Ni media. Ntabwo ari yo gukinirako, ntabwo ari yo kuza si imivumburo. Yo kuvumbura bon. Jewe sindabajije abantu bavumbura mugabo siyo ibivumburo birasanzwe. Ni imvugo gusa ibabaza amatwi kuntu ariko ibiri simple. Kuvumbura biri simple. Umva ni media ifo kwifisa ibiganiro bifise amazina ifo kwifisa ibintu bipanze bifise imisi kuko ariko baza misenze bariko baza n'ibiganiro vya biba kwa kangahe baryari umva ego ifo bari ibintu nyene bifise umurongo donc c'est un média ntabwo ari nyuma conférence de presse atari cyane YouTube ngo just ngo YouTube channel oya ni media iri enregistré muri CNC nk'isanganiro nka RTNB na PJ Classic FM nka Buja FM ni media okay sawa
media yawe rero urayikoreye ibiganiro by the way ijya ide yo gukora bijya biganiro ni wowe nyine ukrea ya content zijya contenu Pahide ndakukeze urukukora neza ajya ma contenu ya crea canke ura taking a time ngavuga uti mbo harageza ko nkora iki canke ari umuntu ari nyuma ya behind agutegurira kadrage ibiganiro byawe hari ikintu mpamvuga impamvu navuye muri buja hit suko nayo nahanda hanze nako nari mfite ama rêve n'ama vision muri je numva dudubiza muri jewe ibintu nshaka gukora nshaka gushira hanze ibintu ibiganiro numva kweri numva nshaka gukora nyene biri muri jewe kandi bigoye ko undi muntu ashaka kubitahura atari vision yiwe agema content rero si ahanini ndavyumvira mugabo osi ndapartage n'abandi badukorana nka fun and fact natanguye kwikora je nyene na Alvin singira bavyibuka ari deba après turakorana nabajya hama dukorera hamwe turashira ivyumviro hamwe none bakorera ubu okay bakorera ubuntu kubera barasara uri boss lady we barasara abantu baje batandatu oya turafashanya turatezanya imbere gushigikirana baranshigikiye ndabashigikiye dukora ibintu bwa dufise vision zimwe donc ama idée ndafise ama idée jewe yiwanje barafise ama idée yiwabo. Vraiment félicitations gushikirana kwanyu kuraryoshe uravya bigeme muri joke cyane ego kandi abakobwa we attention amahirwe menshi yaronka kubera uri umukobwa ndabivuga uko oya urazi mpamvu vuze ije jambo urafise usigafise amahirwe menshi yo kuronka abantu benshi ari ma media tofa kuronka oya sikubera ndo umukobwa ni kubera peut-être babona ko ibintu nkora bihuye n'ivyo bo bashaka gukora peut-être en fait je nibaza ko amamedia aratangura ibintu bitandukanye umuntu wese nkuko jewe hari umuntu ashaka kuma ikiganiro ko avuga ati ibintu mbona koreramwo jewe si maybe sinokenera service ziwe none mvuga ati araharakora inkuru nkizi je ngira ntange donc iyi nkuru yanje irashaka guca ku television yiwe je nibaza ko sinibaza ko ari gukora ngo ndi mukoga cyangwa ngo ndi iki oya sinibaza ko ari ivyo Ozi irakoze uyu mwaka rero turiko turawusozera Imana ishimwe byagenze neza shop turayibona alhamdulillah ni Siren Boutique yeah. Niduka ubona neza ko rimwe umutahe utoroshe hewe reka nabatera inkuru izina ry'Imana je nakubone kirato yindira nabere anje tanzaki yanshoreye ikirato kandi iki nakiguze rimwe abana cyambaye uzomenye ko ari je nakoze cyane Shaiza ego sha merci anje umukiriya wa mbere yanshoreye ikirato yari umumama kandi akubwira histoire yiwe sengo ugurure boutique nari nkiko ndapanga ibintu nkora amasuku hama acari nyene ko nakumva utaranye ntabe hasa neza hari ukuntu haratira nyene murashaka kwinjira kuraba mwinjira naracyabona nyene utuntu yagayagaye abara mama babiri bacabarinjira binjiye umwe acarambona wewe uri ozi ndamubwira yego ndamubwira karibu ngo yo ngone ngo byo bintu kugira bihebe ndamubwira oya ngone ni boutique ni wawe ngo washigira hebe biganiro kwashago hebe biganiro acaranshora sakira nararyohe wandi kugushorerwa n'umufana wataraje kugura ikintu vye aje no banko binkoze ku mutima rero Isaac ari mu bafana ego abashabaye mu jeunesse wa mbere anshore hajya nale no vagira anshorere mu pira nano vagira gushorere no vugira ishorere kira imi bafana dayimwe ntaco ntaci no vugira ugura kirato no varaje kumushorera kirato kirato cenga aje muri visit Burundi kaza urumva harimo impuzu z'ama branding nka yose harimo ibintu y'abarundi hari ibintu bya visit Burundi rero sari tugumari nta mpuzu ncuruza ni seulement ama t-shirt y'ama brand y'abarundi gusa okay nibo babigusaba canke nzaye basavye na Isaac TV ndayizana yego ni bon mipira yanje yego okay nimwashaka umupira wa Isaac TV mu Rondere Rose amabigende neza cyane kandi gire promotion rega nuko nyene bigenda inabuze aho ndayidandariza harabonetse umva rero Rose kibazo rero aho cyari kije urabona iyi mitahe yemikirato igihumbi jana urumva nzimba onuzimba reka vuge kutazima ntaco ko curi indege gashaho narakidedwanye man apana ngiwe bacesha muri kwenti barabidedwanye byaranzimba kimwe cyose kiri higikori nuko ndasavye uzize tumushikire silver uzize tumushikire aba diaspora mwese murashaka kurangura ibirato mukagura impuzu mugaca mugenda hari kuri mukambwira oza kabereka system yuko bibashikira hiyo bikoro ndabona Mr Champagne atweretse ijya nuzenya ijya Sultani Traveler
ijya rero ashobora gura ibintu gashitwara kuri Sultan Travel gashabira ashikira Dubai Canada South Africa kandi kumahera make bitanagoranye kandi kuri day jour umunsi umwe umuntu kabe mushikiriye kumuhana naho kubari kirato kimwe kiramushikira Sultan Travel nivyo bakora rero urumva ko vyoroshe icyo rero icyatumye rero ndiko nderekana kino kirato shaka kumenya Ozi uyu mutahe wavuye muri Silent Vibes c'est vrai nukuri félicitations kuko nimba aba YouTuber n'ama YouTubers batangiye kubona yuko ibikorwa byabo batangiye kuzaba investisa mu bindi cewe ari umuntu igeze kumbaza ati Zaki ko investisa mu radio wabuze ibindi bintu investisa mo s'il vous plaît namubwira ati ya kuko urumva kuko nanje bambwiye uko nyene ati kuko ivyi bya online ngira bihebe cyo ya vraiment kuri YouTube sino waheba quand même ariko ni vyiza ko umuntu ukora ibintu wiyumvira ozi none bizi ko rimwe na rimwe ukora n'ibintu ugasanga n'amahera turayabuze je baramaze 3 mois rakubise baramaze kutandungikira amahera jewe 3 mois ameza 3 naciye mvuga ati none nk'umunsi naho bavyugaye nje mbaho gute ameza cyemaze gukubita amazi ane atana 10 ndonse kuri YouTube urumva rero ibintu bya YouTube ni bicara ngaho bakavyizera bazokwisanga akona kabana kamenda kayereka abantu yo gosha abantu ni visit Burundi y'abana zirahari nazo nyene murashaka kugurira abana banyu bakambara akani 30000 yo nukura amahera y'ubuyi mugurira abana banyu gosha ndazi bagira baza rero ariko zije imipira gukwiye ariko je zije urazi ko je guhezagira je nta muntu je yaciye amaboko vraiment atateye imbere ufise imigisha zo turabishimira Imana mena ni nkawe yego naye ndatera imigisha vre rero icyo nagira nashaka uduha umuco gato iyi procedure kwimvira ino business ko bitimvira indi business kandi ugaca wiha pen ugushikira Dubai cyaravuze na byinshi ndaza kushikako ngo barakurihiye ngo ari umuhungu yabigizemo uruhara dawe rere tujya mu twishitugugu ntazi yawe twaje tupfa ariko niyo mpamvu nshaka umuco gato bon je ndanimaze igihe kinini vraiment niyumvira business yindi gusa nyene kwera uburyo nsindabikore en fait ibi si vy'ubu je en fait ndafise ukuntu ndapanga ibintu imvira ibintu nk'udafise nk'ikiganiro maze umwaka wose ndapanga umwaka wose ikiganiro umwaka wose urumva rero ni ibicumba ko bivyo byankwaye igihe kinini nararaye mani menshi ntanasinzira ndiko ndiyumvira okay nkeneye ibi amafaranga nkeneye naya nzoyakura hehe nzokoresha imeze gute n'akabati kakiyumvira ngene kazoba kameze nibi umva vyose jewe d'abord sindaheze ndacatangura kubera ko mfise rêve yo gukora boutique niniya yo kugira boutique niniya mugabo navuze ati okay none ko ntafise mutahe muniniye miliyoni 70 ngahe zo gutanguza ibintu je biri mutwe wanje kanangutse bikeya reka oya ntayo ndakubwiye kugira twumve yuko ari umuntu usanga yararose nanda mugabo ari muri ajya bagiye muri Serbia bagiye muri Serbia amafaranga arimo okay urumva donc Chandi mvira ndavuga ati reka ntanguze nyine ayo mbona nashoboye kuronka nyine sinari ndafise jango akwiye nagandagira kimwe abantu bakora muri galeri nibaza ko bumiwe nahafashe naramaranye nk'amezi nk'atatu narahafashe take na kimwe kirimo umva navuze nti reka mbanze ntangure basi ndinzu hama amafaranga ndayarondereye kushanga ibintu buhoro buhoro donc navyumvira kuva kera mugabo natanguje bikeya ushoboye okay and nizera ko nzoronka vyinshi hakuzura nyene hakuzura cyane amen Ozi ikibazo reje cangaruka ngaha reka tugaruke ku rugendo rwawe wageze Dubai ujya rugendo wageze Dubai gwarakubayemo ibintu vyinshi gwarabayemo ibintu vyinshi utesolite twinshi natubonye ama solite waratweretse urugendo rwawe by the way ngene wagiye hariya sinzi urasamarira amazi ngo kuva ngo ngenda hariya ngo bwa mbere mbonye ahantu ngo ama video ngo ndyoheye sinzi amazi ye mararenze sinzi ibintu byinshi ahantu warubatse yabona amatambo wayabonye amazi atambuka atamba bayakubitira umuziki twagenda kuri ritme y'umuziki hajya baravuza umuziki abo hajya amazi akatamba y'umuziki ko baravuza nazi kugira umuziki ari sound mwashize hasi okay sawa urumva rero rujya rugendo rwawe ninde yarugize mu ruhara na amafaranga nyine ya Silent Vibes aro urazi ikintu cyo ndarondera
shaka abantu bumve neza yuko kumbe bwabo ndi YouTube irimo amahera none ndavuze ko amafaranga irimo kuburyo gutwara i Dubai Why not? akagurisha ça dépend de la gestion y'umuntu ukuntu yipanga n'umuntu ukuntu apanga ibintu vyiwe jewe ushobora kuba amafaranga ndonka ntakoresha kimwe nuko we yakoresha ntugasanga sindakoresha kimwe n'ukundi umuntu yakoresha undi ugasanga amafaranga yiwe arayaronka yambara ibirato by'amajana 200 yambara amapantaro ya 50,000 nanje niyambara ya 10,000 ayandi nkayabika yambara ibirato vya desa urumva kandi nkayabika kugira ngo ni investe mu kindi kintu twavyumvise mwumvise urugendo rwiwe mwumvise ivyiwe vyinshi reka tugere kuri deba nyamukuru ambo iyo gusozera basi twaze byinshi vyiza kiato ya bien mukwiye kunisholea ufise ibyato vyiza vraiment usare bizimvye atamitaho ufise ntuze ariko ano abakene n'abatunzi baragusuma amasoko jewe si ibintu bizimvye mugabo kugira si impombe boza bakabigura amafaranga bigwa kugira ngo nzundo amafaranga yo kurangura ibindi kuko niba bigurisha amafaranga ari musi ya biragoye sindoso cyane ubugara ariko ozi ikintu je no gusaba huzuragira reaction y'iterambere ryawe ega mama baba bakeneye kuyibo nzoyigenda na post hariho konti ya Salon Boutique macho kifollowinga hariko ama video gatoya nganzo nashiraka ibintu ama post yo ngaha donc iriko kuri bio yanje ya Instagram hariko page ya Salon Boutique na Salon Facebook kuri Instagram Facebook is cyane Facebook ni kuri tari kubera ikiyoze Facebook sinzi ndayikunda mugabo ngira ntitwahuje okay sawa niho simbiza bamenera aho iyo nyene voilà turagiye rero simbizi wasema vuma mwaramucanganiye nico nagira mpereze ko rero kiyago nico nagira mpereze ko abantu benshi baravuze bati kiganiro weruka korana na DJ Paulin DJ Phil Bite simbizi wasema vuma hamwe na nande na Phil Bite na Mugisha Eric na Mugisha Eric baravuze neza ati ijya deba yari nziza yari iryoshe ariko le problème yari ihari nuko umujournaliste yitwa Ozi Irakoze niyahagaze hagati nk'umuntu ashaka kumenya utaragira kure ijya deba imara amasaha 2 sivyo barabuze ikintu bo komanta cofasha abantu tari gukomanta ngo jana nagiye ku ruhande ikibazo si cofasha abantu ico bafasha baracumvise wanashima baranashimye benshi urana ko deba bayikunze vraiment wanashima barasabye ko deba zibandanye ariko ikibazo cyoraza kubera iki Ozi ari hagati na hagati ndakuvise Ozi yasimbize niyo bavuze ngo niwe ngo twakorani mwaramucangani oya mu bisanzwe franchement wewe warahagaze narakunze ingene wahagaze warabaye nk'umujournaliste vraiment yego kubera nta muntu wigeze uhengamira wigeze ntamwe gusa ngene abarundi uraza niwe gusa abarundi bagiriye reka ifatire microphone ubundi abarundi barafise ukuntu turafise ukuntu kuranda umurundi umuntu atanga message ikakigwa gutandukanye sivyo je sinaka ko umuntu yakira afata agira opinion yiwe muga ikintu ucakiriye uko onye ça veut pas dire ko uri amutacakiriye ko wacakiriye ko acaba yakoze amafuti ije deba ni jewe nayiyumviriye ni ide yiwanje nta n'umuntu yayimpropose ide nziza cyane ni na ide nziza kuko hari ko haraba ibintu ingwano injyane aba DJ abasane aba presenter aba promoter urumva induru ahana ndavuga ati okay James platform ikorwa n'abantu benshi peut-être ko irashaka gukontribuer kuri kino kintu reka nkore deba nkoranye abantu bose bari ko baravuga abo vyega sivyo hanyuma tubiganireko igihe iminsi yamaze amasaha 2 mugabo wumve ngo yarahera igahera kora ko hari ko bavuga ibintu bizima kandi vyofasha mugabo cyamba baje no kuntu hari abantu aho gutora ibintu aho gukuramwo twashaka kurondera solution aho kudufasha kurondera solution aho kuba kubagarukana ibindi bibazo kandi ntidushaka iyo dushaka inyishu jewe le fait que bavuze ngo nerekane ngo hamagaze cyangwa ngo c'est vrai hari ce point de vue wanje
kandi fare Kandi uri fare umumenyeshamakuru. ego okay reka ndabashaho bashaka hajya narumenyesha makuru ruhande rumwe urundi ruhande nari uwo vyega ko je ndi muri bamwe bavuzwe baravuze ko bazomena amakamera yiwanje Isaac wewe ego ngo tuzoyamena ngo tuzogira iki ngo kora ngo ndi umunyarwandakazi uravyumva umva c'est vrai nari umu intermédiaire mugabo undi mwanya fare ko mvuga ibintu kuntu ndabibona jewe sinshigikira abantu bako baratera urwanko mu Barundi nimba umurundi adahawe sho ntibisigura ko aca yanka wa wundi bahaye sho ahubwo nibiyumvira ahantu bipfira batora inyishu itarimwo urwango itarimwo jalousie negative hari jalousie positive genre umuntu uramwumviye jalousie mugabo umwigireko sivyo umwigireko agira ikintu basi ugera hage canke uhamurenge apana ko kora ko Isaac televiziyo yiwe riko iraduga kundusha reka mvuge ko ari umuntu mubi ndamucafuze bage bashenzi bage mushenzi abantu bamwanke ngo niho njantera imbere si usuko ndabona urukura tumwanya mu kuvuga nabi Isaac aho gukora kugira ngo wa muntu Isaac nawe nyine fumesha basi kuri level yiyo cyangwa ndaburengane ndiko ntumwanya mu gutukana kandi Imana hari umuntu haravuga ati burya Imana irabona umuntu afite inzigo ntimuhezagira umuntu afite inzigo ntimuhezagira rero abantu bari kuba twaravuze ko bahagaze gose abanyarwanda ko baranka amashongo ikingo ari ukuntu twari tumaze imisi tuni muri krize y'ibihugu byacu bibiriza kurabizi hariho imigenderanire atari myiza mu gihe giheze ariko tugize Imana basha biraheze ubu ibihugu byacu birumvikana twebwe turi aba entertainers twari tuyisanze guta dukomeza urwo rukundo hama intimate yacu yinjiranemwo abarundi binjire mu Rwanda abanyarwanda binjire mu Burundi bavuga ati bo hariya kuba fyonda ivyo gufyonda rega umuntu nagaza ku muntu agitira naho cugira nabi bega no gufyonda bari kwafyonda nivyo ko giari Daboje nakiriko bakoze concert mu Rwanda ntibaronse abantu ariko ngo ntibabakiriye amesha ko ntibabakiriye ba Daboje kujya bakiriye abiwacu Zaki bari bagiye gukora video bigiye byo gukora concert ni plan yakozwe baba bamaze gushikayo bari bagiye gukora video naho umuntu yagiye gukora video nagira conference de presse yakigwa n'umuntu nyene amwakira muhiri wiwe ni ibintu biri bidahuye umuntu aje gukora concert fuko agira promotion ya concert yiwe urumva mugabo gasanga abarundi batabitara bashaka kubishira inzigo ngo baranka ngo barundi arakano simbizi yavuze yasiguye ati ozi ivyo byose sa birumvikana ariko pole raba ugabanya inzara iri mu baririmba none pole no ugabanya inzara iri mu baririmba ese batanga amafaranga gutanga amashusho warumvise ikintu n'umusinga namushikire mugabo nibaza ko yaravuze ati je narakoranye concert deal na Alvin asaba miliyoni niwe yabunyisabiye ndamuha miliyoni 2 urumva sigura ko abantu ko bafise ama prix standard yo bakorerako urumva uri mu promoter ntago ndakubwira ati okay wose ngukora 5 millions 10 millions ndaguhe 20 millions kandi wavuze ko ukora 10 millions ndaguha 10 millions nyene urumva rero nibaza ko bari imvye no bakwiye gushira ama standard y'ama prix yabo ari abahagaciro bo nyine ubwabo urumva hamba barabivuze bage abanyarwanda baraje kwicuza mu Burundi baricuruje uyu mutipe wumvise nyene Kiduma yavuze muri conference nani Diamond tanguye aza gukora amasho mundi wenyene aza kuyikorera akahomba cyangwa kunguka mugahagege ni strategy yo kwicuruza yaraje kurondera abafana b'abarundi urumva bamumenye ga mu Burundi n'abarundi bacu gina mukora ama concert hanze ne Polina bibemereye ko zo batwara Loven yaravyemeye mugabo bamushavuje ngo azobihe ngo azobiheba aho nyene je rero nashaka gushaka point view one jewe sindi umunyarwandakazi uri umunyarwandakazi inge gato sindi umunyarwandakazi sindi umurundi kazi jana kwijana ndumurundi kazi nkongera kuba n'umunyarwandakazi jewe navutse mvanzi sijana abwiye abavyeyi banje ngo barongora n'abarundi mugabo ndumurundi kazi est fier de l'être kubera ko navukiye mu Burundi nkorera mu Burundi mvuga ikirundi uravyumva nkorera mu Burundi nkorera abarundi ibi nkorera ngaha bizokwambara abarundi bien sûr udandaza visit Burundi ncuza man ncuza ama Burundi y'abarundi gusa yenda kwereka iyi ni Burundian King hariho Burundian Queen Burundian Excellency urayibona ndakunda Burundi bimwe bidashoboka rero iyo mbonye umuntu ari karamvuga ngo ndi umurundi karanja mani karanja sana mugabo ngo ndi umunyarwandakazi niho mbona umenga ari nk'ubujuju kuvuga ngo ndi umunyarwandakazi ukacibivuga nkaho umenga ushaka gutera urwanko mu bantu ngo banyanke ukora ngo ndi umunyarwandakazi ese ubwo n'ubwenge bariko arihinda cyane gusa ubwenge ko jewe ndafite amaraso y'abanyarwanda sindabihakana vraiment no kuri IG yanje biri claire biriko ariko drapo zibiri urumva
ivyo ntavyo boguhora kubera niko navuze mani yavuze babe n'amakamera yiwanje urumva abantu babivuze ko ahubwo bateshwe bate ngo bafise ngo na groupe ya WhatsApp kugira ngo batobe ibintu by'abarundi bene wabo uravyumva rero jewe nakoze emission vize point de vue yanje yo guhagarika abo bantu bariko baratera urwanko mu barundi abantu baca bavyakira ngo nahagaze ngo kwa Paulin ngo ndiko ndagwanya simbi je arabitse nawe ndanamwemera vraiment ariko ndamwemera afise influence yiwe mugabo nawe nyene yahavuye hagebonye ko influence yiwe ifu ko ayitwara amenye d'abord abantu influence abariho ayadressa ko n'uburyo ayibabwira ko umuntu ushaka kumubwira ikintu utakimutawuje acakira uko yishakiye kandi akacakira uko nyene bageza kugitanga uko nyene sanga kateramo virisi mu bantu itari nziza je ndi mu bantu bakurikiranye ijya deba amasaha abiri yose naraye nicaye ndiko ndayiraba A to Z ikintu nakuyemwo ikintu ibintu nakuyemwo ni bibiri wanashima nivyo vyugaye vyose nivyo wanashima gicameza n'ikiganiro ikintu ca mbere mwomenya nuko DJ Paulin asiguye neza ati baya abantu baridandaje basha reka ndabibira akabanga ugiye kubarabaho nyine mu bihugu byabo reka ndabibira akabanga aba banyarwanda bariko baraza mu Burundi hari abantu bibaza ngo bakuye mu mafaranga menshi baje ndavuga gahoro benshi niyo bariko baritegurira ibiteramo mu Burundi na mafaranga yabo ariko barinvestisa kugira baronke public y'abarundi abarundi nabo namwebwe nibazobirukana oya ndari twataki at least babigaragaze byanke babigerageje mbega barabigerageje biranka okay voilà mwavyumvise rero nukubigerageza hama mu nyuma bizokunde cyangwa se vyanke twabigerageje ico ni cambere nakuyemwo kwidandaza by the way kandi nivyo nageze no kubivuga muri analyse nigize gukora ati abarinzi bibacu barakeneye amahera hose barakeneye amahera mukurina amahera rero je na madabivuga aba investisseurs mu Burundi ni batahora ku muziki mu mafaranga batuma abana bacu bagira ishavu erega ishavu ribarite ku ba DJ ishavu riri ku mafaranga inza oya biri clair vraiment amahera niyo bipfira je ndagwanya ubukene ko ndazi ko ubukene je burantera inzigo je shonje niyo mpamvu jinanga n'umukozi dukorana ambwiye ngo ndashonje cyaniruka kuko ndazi ko inzara itera ishavu so ico nashaba rero nsaba yuko abafise imitaye afise iki bashira imitaye ku barimvye bacu maze barimvye bacu biteze imbere bahagarare neza bahagarare bwuma ntibida kandi kindi naco umuririmbyi ari we wese amenye umuziki aririmba n'abaririmbira baribo iki kintu nikirakomeye cyane ari kintu Idris yavuze nshaka kugarukako aba artiste nabamenye ko umuziki ari business babikora uzokwidandazamwo niyo sanse bazozamwo bizigura wewe ni wifata easy n'abazoza kugusaba giteramo bazokuriha ayari easy bizigura ushaka ko uhembwa miliyoni 10 canke 15 nukuraba kwanza public yawe bazoriha 100 mu kwinjira pass uri d'accord kuzuza salle kubijana ni miliyoni jana haraba aba artiste ngahanya aho kwicuruza ngahanye mu gihugu ngahanye nagawe ntibicuruza ikintu nagira mvuge je ndumupromota kuri ndagira promotion y'ibintu kumba donc ndumupromota ndagira promotion y'ibintu abantu vyose nkora kandi mu entertainment nkorana n'abartiste benshi n'abaririmbyi benshi c'est vrai c'est n'abaririmbyi gusa ngadakorana n'abaririmbyi benshi antuka abantu barabibona hari ibintu abaririmbyi bacu bibaza amagabo je nibaza ko ari amakosa nibaza ko ari ivyo bakibaza ko ntibakwiye gukora promotion ngaha mu Burundi abarundi bose ngo barabazi ngabo nibaza ko ari habereye naho nyine hashobora kuba ari muri bimwe bituma bataronka amakosa kubera ko abarundi ige public yumva indirimbo zo hanze cyane kubera ko tetwe ko abantu bacu nabo batipromotinga bikuye ngaha mu Burundi urumva ugasanga arasohoye indirimbo nimba koze ibiganiro byinshi ni kimwe canke ni bibiri akaba arahejeje ukamusoza ikiganiro ntakiguhe cyangwa ugasanga ntari karabimbwiye na DJ Brian arabimbwiye sanga umuririmbyi uramamaga mu kiganiro aranse ntanakwishure bose abapromota murabahotera ko umupromota azana umuririmbyi abona public ikunda mu gihe mutiyegereje public yanyu bamenye izo ndirimbo zanyu muzakundisha ku nguvu nyene zibajemwo rero baza ko etape ya mbere no kwakundisha abarundi indirimbo z'abarundi umuntu akazuba ashobora gutama indirimbo akayivibe nkuda vibing zo hanze bazogutuna ko umuntu waje kuri stage umuntu ntazoboringa
ntazoguma hagaze ukiri kuraririmba avuga ati ndayizi indirimbo ya Sabe indirimbo ya Double J ndayizi indirimbo ya Bface arayitamba kubera ko nyine arayizi mugatayizi abameze gutya hayi swati bariyanuya bagaca bitahira umuntu yateguye sho nyene sho arahomba urumva rero nabandi bashaka guhomba rero itape ya mbere bande mukundisha abarundi indirimbo zanyu bazikunde abaririmbi bonyene natwebwe mugati sinzoza gukundisha indirimbo yo murundi muri ivyo bwiwe atari kar aranyereka ko akeneye ko je nkundisha indirimbo y'abantu biwe bagati wewe unyabona ko abona ko yikwije reka ndamureke Polaris ni jambo yavuze yoze rikomeye cyane Polaris yavuga ati abaririmbyi b'i Burundi fo mu kwidandaza bakore ama high quality song high quality bagerageze bakore ama song ari ku gwego mpuzamakungu ariko ivyo barabikora je nibaza ko problème ihari c'est la promotion ni promotion ni bande bayita si bose nivyo bakora indirimbo zifise qualité nziza mugabo barahari basigiye bakora indirimbo zifise qualité ya bien zifise image ya bien indirimbo ushobora ati guverinoma indirimbo isa neza urumva n'indirimbo nyene numvije ko magana urati ko hagiye indirimbo kuri yerekanwe kuri Trace TV yerekanwe kuri hanyuma barari ibintu byinshi barumiza qualité bararaba image bararabika biya tubona ngo nubwiza bijya sivyo hari ibintu byinshi bararaba ni byinshi by the way rekaje cengira ko cenda merci beaucoup Bwana cengirwa ko ndamukeza John Lar ari mu ba producer ozi bakora koraniza vraiment sana niwe yakoze indirimbo ya Yago y'umunyarwanda mu Rwanda yakoze video yiwe kandi ge video yashutingiwe mu Burundi ku munsi umwe yakije 140 my god yashutingiye mu Burundi video agema image kuri plage ni mu Burundi kandi n'uyu mukobwa ashobora kuba ari mu Burundi kazi ngashobora abarundi gukora ko bandi badakora bo barakora bishamo inzigo ko bashamo inzigo namwe ni mukora nko bako barakora ozi twaze byinshi reka ndagushimire akoze cyane hama abaguma bagutuka bagutera amabuye bagira ibiki akaja mu babwiye naye mani bahezagiye nivyo kubera hariho umuntu avuga nabi kubera ko peut-être ko aba yafise ibibazo mu buzima bwiwe canke yaraye ubusa Nikita niwe dukorana final factor acabanza kubaza yariye kwanza yafunguye rero Imana bahezagiye ntibazogira inzara yo gutukana bazobaguwe neza urumva rero Imana bahezagire gose bahimigisha yego urakoze cyane Ozi nukuri Ozi wanyigore vraiment merci beaucoup wanjohe no munsi shavu yose nenda gufite gyaheze none nakugize iki wagize reka tubireke ivyo n'ibindi by'iwacu so merci beaucoup ndagushimiye ku mwanya wawe Bo by the way warikura dandaza warikura gukora ibindi wanashima binini uratembera by the way uratembera na carnet nakunda kubona carnet kumawandi gutuntu twimviro cyose tukuzemo kumawandika ndiko ndabona uri kurandika utuntu byaciye bimpa ifoto hariho umupapa umwe twahuri i Mwanza ndi Tanzania igeze kumbwira ijambo ati mwana ngira ndaguhe conseil mwizo gufasha ndambwira ati mbwira umunsi wari we wose umwanya wari we wose haje makayide uzucukandika bizo gufasha cyane kumenya ingene uguma wi developer mu vyumviro so ndabona ko ico nkora gisa nico uzakora that's why ntibazotanga rero turiterera imbere bon ntibakwiye gutangara umuntu ateye imbere ahubwo bakwiye kumufelicita kumutera intege kugira ngo peut-être nabo nyene migisha bashikire je vraiment ndaryoherwa mbonye umuntu ateye imbere ndamwigirako hama nanje kugira nshobore gutera imbere yo kumuvuma kumwifuriza ibintu bibi ko sinzotera imbere ngamba Burundi jenyene hama Burundi bwacu buzotera imbere gute tundi buzotera imbere ariko at least la pourcentage nyinshi y'abajene bako baratera imbere bazoduze igihugu cabo rero yo gushavura ngo nakateye imbere ahubwo amufelicite umubwira ati courage ntutere subira inyuma ngo tera uduga uteye subira inyuma uzoca intege babandi bari bifuza gukora nk'ibyo wakoze bati nurya byaranse nanje nta mpamvu donc nibaza ko araguterana intege ndahejeje aba YouTuber n'aba YouTubers bose babigiyemo batako baranabihe bahozi aba diaspora n'aba diasporine mbega nivyo mvuze diaspora en général diaspora aba diaspora muri rusangi buguriye ama TV en ligne batako baranabiheba ijambo rimwe ababihevye nibaza ko abari biteze ko baje kuragura amafaranga kuba kumubizeza ngo harimo ibinoti byinshi umviriza harimo inoti mugabo nabikubwiye na kare natangiye guhembwa maze
umwaka urenga nkora kandi nkora iminsi yose ntahembwa urumva wigwana nigwana ko vyose rero abantu baba bazi ko baca bashika ati nshizemwo 20 millions amakamera ya $2 $3 amamashini je nana akamashini nifiti amamashini biki vyose atanguje miliyoni nyinshi urumva tivyo ni gahara duteye mugabo ufata igorofa gafata d'abord contenu nico kintu cambere kigoye utagira contenu woshamwe amafaranga yawe ugashanga miliyoni 10 na miliyoni 50 mugabo utagira contenu ntavyo bazora kandi batabirazo bwazo guca intege yamuduca ibiheba cambere bakwiye kuza babizi d'abord ko akazi kagoye gasaba umutwe gasaba abana kugira mudasinzira kuri yumvira abantu ngira ndabahiki ubona nzobereka iki nzobahiki urumva muga mu gihe uje vuga ati je mfite amafaranga menshi ngira nkore business si ushiranga barabigura cyangwa bakabira kaguma bihagaze ngahaye mugabo YouTube mara ukwese ari kurakora shu uzosubira kuduga wasuye kumera izindi nkovu ayitubiraterana ishavu udakoze ntibujako babe babikora babanje kumenya ko ari kazi kagoye kandi kinjiza ari kubanje gukora ubanje kuruha kandi naho nyene naho yinjiza uciye uryama ntagumaza arahera akagenda voilà mwabyumvise rero niyo message ikomeye cyane ya Ozi Imana imuhezagire cyane nukuri ko Imana ikindi naco no musinishimye nkorera muri ville waribagiye yo makosa nkorera muri ville kuri Boulevard de Prona ni juste hariho bigora Boulevard de Prona ni Focus kuri Pagidas vuga ngaho yego ni kuri Pagidas mugeze kuri Pagidas hariho Eglise CLM imasera hariho ahantu bagurisha ama ice cream la Coste Mary aho nyene nyuma hariho galerie nyene yitwa Galerie Light ni ndani ugeze gusa kuri umva adresse nziza ndazara abantu ibintu by'ama boulevard bigora nanje ndi muri bo mbwiye ngo nsanga kuri boulevard dora ivyo nibiki hari abantu bihe bigora nkanje in short adresse nziza urira bisi urira taxi ubwira ibiki ntacyo bitwaye fata déplacement yari yose ushike kuri Pagidas ushyize kuri Pagidas gusa Pagidas haroroshe ni ville centre ville yose Pagidas niyo adresse yambe nasanze yoroshe kuruta n'izindi aho ugira hose Pagidas rero biroroshe ucubaza ugize ngaho kuri Pagidas rero aho nye kuri Pagidas uhageze ukacuja ikaburimbo ushika hajya hafi ya Eglise ya CLM ukaja kuri CLM shaka kubaze La Coste Mary ni canke la Galerie Light iri hehe bacha bakwereka Galerie Light iramajahe canke uvuye muri ville naho ni Galerie Boulevard nibaza ko muyizi ni nyene iduga kuri fitness ku ice cream iduga ku ice cream ni nyene yo kuri face à face namwe murahazi ya kaburimbo ya DJ Paul ya Crystal birarabana na face à face Galerie irarabana na face à face iri muri station Mogaz face à face urumva ya adresse zose tubahaye aho muratatoye zabigirishije tuba turigeze kubaha adresse ariko naga telefone yose mugabo ndashaka ikado y'imashini nk'inyene ya Isaac gift ya Noel abakunzi banje mu mayara yaraheze tekana abantu bashaka ku mu kado ini iPhone cyangwa i7 ni i7 nshaka i7 nkiyo nk'inyene mu kado muzo mukoze ego gukora montage nari muri abana beza kandi warize no gukora montage ego mugana ndabikora na telefone gusa malgré nuko afite telefone nziza we papa macho mawili yo na masa abiri yozi sina masa 3 ega kuba masa 3 sinibise ko telefone bari nini cyane ko ndavyumva ari na macho ine hari na macho ine ntiba macho ine ndati hariho iPhone 11 ifite amasa hari ifite amasa abiri hari ifite 3 hariho hari yiruta iPhone 12 ifite amasa abiri ifite 3 zose nuko yene zimeze hariho izibazi zose amasa abiri n'izibazi zose amasa 3 saha mwavyumvise vy'amaso je ni mungore nk'ivyo nani ivyo nzi na je uvuga ivyo utazi sawa ndabibona uko ozi nimero telefone nawe utanga si nimero yanje entre temps ni nimero ya business ni business number ni 76 711 802 iyo nimero iri kuri WhatsApp mga ntipasa ni WhatsApp gusa aha hari abantu bacibaza nimero yiwanje acagomba batelefona ngo bashaka Ozi ngo iki si nimero yiwanje nimero yanje barayizi ni limiter ntitwari limiter iyi ni business number ni 76 711 802 amajana 711 amajana 82 Ozi nimero zari zimukoye kuvuga turagowe
Okay, merci beaucoup mwabyumvise izo nizo nimero rero mushobora kumurondera kozi irakozi maze kugira mu supporting yisabiye akamashini ndazi abantu benshi bamwemera ozi bamukunda ozi nanje bigeze kumbona mu kiganiro cyawe acaranterera kwene yozi rumwana mubi urayire ingorane ntavuga uyaronse ntuvuga urakawuka uwo muntu dabura umuntu yaguciyeko no wamuhaye nimero ariko ozi nuko bari kumeze uko ariko ndiko ndakubaza kubera kibasi nubo baro ariko numubwiye nzokubwira uzombwiye sawa kora merci beaucoup rero reka tugarukire ngaha birakwiye merci beaucoup je nitwa Isaac Classic Drizzy wakoze cyane gitratshoni ndagitwaye bye bye reka ndinywa afana kanabwira ikintu niriwe njya nywa kwa gusa kubera ozi imana imuhezagire cyane amen bye Isaac TV. Oh.